Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uno munsi turi ku itariki duhimbariza ko umunsi wa Pantekote, ukuza kwa mpwemu yera. Turabisoma mu vyakozwe n'intumwa muri Yohana. Umunsi wa Pantekote ushitse, wari umunsi usanzwe uzwi n'Abisirayeli, kuko uwo munsi bari basanzwe bawibukira ko aho Mose yahabwa ibisate vy'amabuye n'amabwirizwa ku bisate vy'amabuye n'amabwirizwa n'Imana, ngo hari haheze iminsi 50 bavuye muri Egiputa. Kandi uwo munsi nyene wa Pantekote uhimbazwa nko guhimbaza umwimbu. Ni ukuvuga kuva muri Pantekote kwari ukuva mu buja, bavuye mu buja. Naha kuva ku munsi wa Pasika Yesu azuka gushika ku munsi wa Pantekote iminsi 50 irakwiye. Ni ukuvuga duhimbaza kuva mu buja bw'icaha, kuko Yesu yapfiriye twebwe kugira ngo adukure mu buja bw'icaha. Ego, ijambo rero riratubwira ngo kuri uwo munsi haza igihinda kivuye mu ijuru, haboneka ibirimi nk'ivy'umuriro bibaja ku mutwe, bose buzuzwa mpwemu yera, baca batangura kuvuga mu zindi ndimi nk'uko babihawe. Abariko barabumviriza baratangaye cane, baca bavuga bati none aba bantu si ab'i Galilaya ko tubazi? Bari bazi ko batize canke batagize ingendo nyinshi ngo bamenye izo ndimi. Batangura kwibaza bati mbere baranaborewe, ariko siko vyari bimeze. Abo twasanga ijambo ku munsi wa gatanu barabizi ko twamaze kuvuga kuri aya majambo. Petero niwe yaciye abasigurira ico bivuga. Intumwa zari zararaganiwe mu vy'ukuri ko mpwemu yera azoza. Ibi tubisoma mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2. Mu gisoma cose, intumwa zari zaremerewe muri Yohana 14:6 umwitsa muhemu w'ukuri, naho muri Yohana 16:7. Muri 15:26 naho muhemu w'ukuri akomoka kuri Data. Bari baramwemerewe, uwo wese yari umwe, kandi uwo ni muhemu w'ubwenge no gutahura, muhemu w'uhoraho, ava kuhoraho, muhemu wo kuja inama n'ubushobozi, muhemu wo kumenya uhoraho n'ivy'ukubaha. Ibi tubisanga muri Yesaya 11:2. Petero yasobanuriye abari aho ivyari bihejeje kuba. Ico gihuhusi kimaze kuvuga, uwo muyaga ukaboneka, izo ndimi zikavugwa, ivyo bintu bisa n'ibirimi vy'umuriro bikaboneka, bigatangaza abantu. Petero yaciye abasigurira, ababwira ko ivyo vyose ari kubera Yesu Kristo umunyenazareti babamvye, uwo bahisemwo ko yicwa mu kibanza ciwe, akarekura umunyoni, umubandi, umwicanyi Baraba. Ariko bongera kubabwira yuko ubu rero hageze kwihana kubera ico caha kirabagira. Yongera arababwira ati erega ntimwibaze ngo ibi bintu vyadutse gutya. Ibi vyari vyarahanuwe ku gihe ca Yoweli. Umuhanuzi Yoweli yari yarabihanuye, avuga ati ni muri Yoweli 2:3 28 28, hanyuma n'igice ca 3:8. Yavuga ati, havuga ngo nzosuka muhemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe.
n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzosuka mpwemu wanje. Iryo ni ijambo ryari ryaravuze imbere yuko Yesu, imyaka myinshi imbere yuko Yesu aza ubwiwe. Yongerako ati ibi bizoba mu minsi y'iherezo, iko Imana yagize. Ibi bizoba mu minsi y'iherezo. Ico gihe yavuga ivyo rero, ntibari bwashike mu minsi y'iherezo, ariko ubu ko mpwemu yaraje, byagaragaye ko iminsi y'iherezo yatanguye. Turi mu minsi y'iherezo. Iminsi y'iherezo ni ukuvuga ngo Yesu agiye kugaruka. Nico dukwiye kwitegurira. Ariko tutagira uwo mpwemu yera, vyotugora muri uru rugendo. Nico gituma twaronse mpwemu yera. Mpwemu yera rero azodushoboza gushobora kugenda muri uru rugendo. Kugenda muri uru rugendo dufise mpwemu yera. Niwe azodushoboza no gukora ivyo twahamagariwe gukora. Kuko rega n'intumwa zari zararonse mpwemu yera mu vy'ukuri, ariko uwo munsi wabaye nk'uko mu gifaransa bakunda kuvuga ngo valide, nk'ukwemeza. Narabonye no kuri za telefone za hariya iwacu mu Burundi, bakubwira ngo urahejeje gushiramwo amafaranga kugira ngo uronke uburyo bwo gutelefona, ngo emeza. Rero uwo munsi wa Pentekote wabaye nk'umunsi w'uko Imana yemeje ko mpwemu yera aje ku ntumwa ziwe. Nk'uko namaze kubivuga mu kanya gaheze, intumwa cane cane intumwa Petero yasiguriye abari aho igituma c'umuzo wa mpwemu yera. Igituma ico gihuhusi cabonetse, ivyo bimeze nk'ibirimi vyabonetse, igituma izo ndimi zashoboye kuvugwa n'abatari basanzwe bumva ururimi rwaho, bakumva ivyo babwirwa mu ndimi zabo za kavukire. Muri bo abo bantu baba abo Bisirayeli bamaze kumva ibibagira, baragize ubwoba. Turasoma mu ijambo ingena vyaciye bigenda, turasoma amajambo makeyi kandi niyo yanyu, kuko ahamagarira abantu kwihana bakabatizwa. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire iki? Tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu, mubone guharirwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Kuko isezerano ari ryanyu, kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, bazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize ab'iki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi, ko bari basanzwe bari nk'ibihumbi bitatu. Bashishikara cane mu vy'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura imitsima no gusenga. Inshuti bene data, umuhamagaro Petero yahaye abo bariko baramutabaza, yavuze ati, nimwihane mubatizwe, ikize ivy'ab'iki gihe kigoramye. Ab'iki gihe kigoramye bariho, bafise inyigisho zabo, bafise ukuntu bagenda, bafise n'ibibaranga. Ariko mwebwe ikibaranga, igikwiye kubaranga, nuko mugira mpwemu yera. Ibimenyetso biranga abafise mpwemu yera muri bo
ni ibi tugira tusome hano mu Bagalati gatanu, turahera kuri murongo wa mirongo ibiri na kabiri. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Nshuti bene data, nongeye guhamagarira abo bavuga ngo twarizeye ariko umubatizo twaronse kera rurakwiye aho twari tukiri inzoya. Urubatizo ko inzoya si urubatizo biblike cyangwa rwemewe muri Bibiliya, kuko umubatizo wo muri Bibiliya twizera kandi twemera ni umubatizo uvugwa muri Mariko 16:16, ngo uzokwizera akabatizwa azokizwa. Nawe mwebwe mubikora uko nk'uko vyanditse. Nkaba ndabifurije rero mwese umunsi mwiza, mukomeze gusaba muhemu abe mwinshi muri mwebwe no mu bikorwa vyanyu, kandi mwubahuke muje mu mirimo, kuko mwese mwahamagariwe gukwiza ubutumwa bwiza. Nkaba ndabifurije umunsi mwiza, Mwami Yesu abahezagire.